Jane yitwa John Duwimana nkaba ndi mu diaspora wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika etabita Nevada ville ya Las Vegas. Nkaba ndi ino naje kugira investissement ya 5G kuko mu bizanye n'imbona kazoza technology ni kintu biri mu nkingi zimbona kazoza. Nico gituma turiko turoganiza nkaba ndi muri comité national yo kuorganiza iyi mbona kazoza event. Ego kandi nkaba ndi muri commission ya technology au niveau international. Rero tumaze iminsi tworganiza turiko turagerageza gushira hamwe ivyimbona kazoza. Ni gikorwa twabonye twebwe nk'aba diaspora cyo tworohera gukora kuko kirimo amaelema yose akenewe asabwa kugihugu gitera imbere muri yambona kazoza ya 2040 2060. Rero tukabona tireka dufate icambere tuba bambere tumenyesha tukwereka abene gihugu iyo mbona kazoza kandi nico twoterera nico abene gihugu boterera. Cyo gihunda tworganije iye première édition inkingi zimbona kazoza izotangura le 16 juillet kugira ngo cikwirikira ayandi mavenema ngahe dufise azohuza aba diaspora bose bo kwishi. Twariko turakoranya abazoba baserukira intara zitanu nkuko vyamaze guhinduka. Rero twariko turatora abazodufasha kugira ama selection y'abantu bazoparticipa muri iyo mbona kazoza event. Ibintu byagenze neza, twaronse abantu benshi kandi turabona yuko ipartenariat yacu yatwegwa ba diaspora n'abarundi bene wacu bari ngaha ari ikintu gihambaye cyane gituma tuzotera imbere kugira ngo iyo mbona kazoza ya 40-60 ibe yo. Kuko icyo dushaka kugira ni uko twerekana iyo mbona kazoza aho umuntu wese agiye ari mu gihugu ari hagati mu gihugu ari mu province hakaba ikintu cerekana ko hari imbona kazoza ihari umwene gihugu wese akayiyumvamo. Muri ico gihe umwene gihugu amaze kuyiyumvamo biroroha rero kugira ngo tuje hamwe hama tubikore iyo vision ibeho. Uko rero vyagenze ubu baragiye hasigaye ko dukorana dutegure gushika le 16 juillet niho ihiganwa rizotangura ryo mu ma province. Hama baheze mu ma province turatugaruka kugira clôture le 27 which is tuzoba dufise abantu benshi. Gitwa twahisemo inkingi y'imbona kazoza iyi ni diaspora nkuko president yamabivuga wa diaspora ni diaspora ndundi idasinzira. Kandi ni diaspora ishaka kuza gufasha igihugu. Rero kugira ngo ufashe igihugu ufatira ku vyo giteza imbere. Hariho vision yatanzwe na son excellence ya 40-60. Ico ni kintu tubona twebwe dushobora gukora kandi cyo dushikana kure. Rero turibaza tuti none twe twoterera iki? Icambere cyo twe nta politique turimo. Ico ni cambere nko mu diaspora. Ikintu cyose giteza imbere igihugu turagikora. Mugabo ntitushobora kwivanga mu bya politique y'igihugu. Twebwe dukora ibiteza imbere igihugu. Hama tubona yuko izo nkingi zitanu zimbona kazoza ni ibintu fondamental bishobora gushikana igihugu ahantu kuko turabibona iyo tubaye hari nivyo twize iyo twize aho tubaye ko nabo nyene hari ibintu bakoreye kugira bashika ahantu batanze akarorero muri intuze twarimo muri conference twarimo ibintu vya Singapore vya Chine vy'ahandi nabo nyene batanguriye ku bintu. Korea niko yakoze. Urumva twebwe tukabona ati none twoterera iki iyi mbona kazoza rero turafata ati ibi turabitwaye reka tubikorereko. Urumva ho tutega kubikora ho of course turonse blessing yande ya son excellence na gouvernement y'u Burundi arabitwemereye ubu turiko turabikora. Hariho n'ibintu byinshi turiko turakora bizofasha iyo mbona kazoza kubakira nka platform zizohuriramwe aba diaspora. Ivyo bizofasha ko iyo mbona kazoza igenda neza.
hariho abantu benshi mu ba diaspora turagira investissement za agriculture za technology z'amagara y'abantu z'ukwigisha barubaka amashuri barubaka ibitaro so ivyo byose biri mu nkingi z'imbona kazoza mu gihe rero twabonye yuko ivyo bintu ari byo bishobora guteza imbere igihugu tuvuga tuti reka natwe turabe ko hari ico twoterera kandi duciye kuri izo mbona kazoza mu bisanzwe baraduhaye road map twe dukorerako izo mbona kazoza ziranditswe zirahari twebwe aho ivyo dukora ni ikintu ko executa kandi biraturyohera dukuvuga rero yuko aba diaspora baza arabagira investissement nka jewe hariho nabandi bariko baragira ama investissement muri diaspora tuza twibaza n'igituma benshi twaje no kubera iyo mbona kazoza yabonetse nahandi umuntu yari kuza yikorera ivyiwe akagira ati ngira nkora mugubuye turafise vision turafise road map turafise direction iyo tuza nk'aba diaspora turafise ico duhurirako kubera rero dufise ico duhurirako nico gituma president wa diaspora yamavuga ati ubu dukeneye kuba diaspora idasinzira ntidushobora gusinzira mu gihe igihugu kitariko kiratera imbere ntidushobora gusinzira mu gihe abene igihugu nk'uko president yabivuze umuntu wose uronka icurya umufuko wose uronka amahera mu gihe turiko turaza uko tuza niko tuzana imitahe iyo mitahe izana amadovize ugatusanga rero ivyo bintu bizokoroha cyane ikikora leta nuko itworohereza kugira ngo iyo mitahe ize hama nibaza muri iyo mbona kazoza harimo ivyandiko bivuga ukuntu iyo mitahe izoza bivuga ukuntu bakira abantu bazana imitahe bivuga igihugu ukuntu igihugu izotera imbere n'ibintu byinshi so iyo mbona kazoza twebwe ni kuvuga yuko twebwe ni nk'ururirimbo tuza kuririmba ntituririmbe gusa muga dushire mu bikorwa nico gituma dutanguriye kugira ngo twigishe partenariat y'abarundi bari ngaha na twebwe turi hanze tubone kumwe imbona kazoza mu gihe twebwe tuyibona imbona kazoza bidasa n'ivyo nuko abarundi bayibona aho ntaho tuzoba turoye ifo rero yuko dutangurira muri bene gihugu mu barundi hariya ruguru mu ma province mu ma commune mu mazone bakumva imbona kazoza kuko mu gihe abo bene gihugu bumvise iyo mbona kazoza n'umu diaspora azozana projet iri muri iyo mbona kazoza bazoyumva kandi iyo projet izokoreka kubera iki abantu bamaze kuronka ivyiyumviro bagira ati umuntu aje kugira ngo girene yubake vya bitaro uyu muntu aje kugira ngo bya shuri riteye imbere riboneke vya bitaro ya technology ya internet ntahora ndonka arayizanye kugira ngo yambona kazoza ibandanye aho niho tubona ko twadesize kugira tutireka twakire imbona kazoza hanyuma tuyikorereko of course ku muhezagiro wa leta.